n'uruhe ruhara rw'abikorera utwabo mu murindi w'iterambere ugereranije n'ivyifuzo leta ifise vy'iterambere mu myaka iri imbere? Ibi rero biri mu vyashikirijwe na Aimable Manirakiza arongoye ikigo CDE. Aha rero mu nama yatunganijwe n'ico kigo gifatanije n'abo bafashanya mu bikorwa vy'iterambere. Reka rero twumvirize Aimable Manirakiza kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije. Batunganije inama yitwa Burundi Economic Summit, inshuro yayo ya gatanu, tuyitunganya hano mu gihugu cy'u Burundi. Intumbero y'iryo huriro ry'abahinga batandukanye, ry'abavuye muri leta, mwabonye nk'abashikiranganji, ry'abavuye mu nama nshingamateka canke mpuzamateka, ry'abavuye mu bikorera utwabo, by'abigisha ba makaminuza, ndetse n'indi migwi yose ifise uruhara canke ruriya kugira ngo umurindi ujanye no kwikorera ivyacu vyorohe canke bigwize gusumba canke bigwire gusumba mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero iyo nama uno mwaka ihagaze ku civugo gihagaze ku ruhara utwabo ku murindi w'iterambere igihugu cifuza gushikako muri 2040 canke icivugo c'uko Burundi bwo bateye imbere muri 2060. Mbega umuntu ariko araraba uno munsi yovuga ko abakora ku giti cabo canke abigenga mu yandi majambo boba bakora borohewe vy'ukuri. Uyu munsi twarabonye ko haje ikigo gicoroheza abanyamitahe gushinga imitahe yabo no kugura amashirahamwe. Uno munsi abo bantu bakora borohewe? Murakoze cyane ku kibazo. Uno munsi nivyo twabigarutse ko watanguye no gushikiriza ikigwa ca mbere yerekanye uruhara rw'abikorera utwabo ukuntu ari ntangere kugira ngo igihugu gitere imbere. Kijanye n'Uburundi yabe nabigarutse ko arerekana yuko Uburundi haba mu gisata bitandukanye, haba ivy'ubutunzi, haba ivy'igurana ry'abantu, haba mu vya politike, hariho ibimaze gukorwa ariko kandi hariho n'ibitarakorwa. Rero ngarutse nko ku kigo ADB n'ivyo hari kirahari, hari ivyo gishinzwe, hari ivy'amategeko akirikurira n'ivyo atarikurirwa, ariko sinoja mu kibanza c'ikigo ADB kugira ngo mvuge neza na neza ivyo gisanzwe kirangura. Ariko ico nzi coco nuko uno munsi ADB ruhara ifise mu bijanye no korohereza abanyamitahe ari ntangere, kandi ari uruhara uruhara rudasanzwe kugira ngo wa mugambi ukunde. Ivyo navyo tubibonera mu gihe umwanya ugabanutse mu byo kutanguza amashirahamwe, kwandikisha ishirahamwe, impapuro zisabwa canke amahera asabwa. Uno munsi haraheze igihe kitari gitoya, uno munsi amahera yaragabanutse kugira ngo wandikishe ishirahamwe ryawe. Arico ni intambwe ikomeye, ni ikintu gihambaye, ni ikintu cyo gushima, ariko ivyo ntibikwiye. Abahinga bagarutse bagira bati ni vyiza yuko n'ibindi bikorwa kugira ngo wa murindi w'iterambere twifuza ushigikiwe n'abikorera utwabo, mugabo kandi uwo murindi ushigikiwe canke uriko urashigwa imbere n'abikorera utwabo ugomba kuba ufise amategeko, ugomba ufise ingingo mperekeza kugira ngo zoroshe gusumba babandi bose bikorera utwabo. Ku nshuro ya gatanu mutunganya ibikorwa nk'ibi, mbega muri ko muraraba inyuma y'imyaka 5 mutunganya ibikorwa nk'ibi, ni akamaro canke impact muri Faransa bimaze kugira n'iki naka? Murakoze cyane. Nkuko twabivuze tugitangura, twagize tuti imbere yuko iyi nama irangira haza gusoma icandiko, twovuga declaration y'ivyavuye mu vyigwa bitandukanye canke mu bahinga bagiye barashikiriza, haba ku muhinga wa mbere, wa kabiri, canke abahinga batandukanye, haba mu mapaneli baza gushikiriza kuko barakoze ubushakashatsi. Ivyo navyo baraza mu bushakashatsi bwose baza gushikiriza, hariho ivyo basaba kugira ngo bikunde abikorera utwabo boroherezwe mu gihugu c'u Burundi gusumba uko bimeze no munsi. Hanyuma ku kibazo kijanye
nuko aho tubizobishikiriza mwabonye neza yuko leta y'u Burundi bicishije ku bashikiranganje batandukanye bari hano bagize bati ni vyiza yuko muza kudushikiriza ibiza kuva mu biganiro by'uno munsi kugira ngo duheze natwe tubishikirize canke tubishire mu ngiro aho bikunda. Ariko kandi aho mu gihe cyose twama dutunganya rino huriro ni tugeze ku gice cya gatanu canke edisiyo ya gatanu, nuko buri gihe cyose twama inyuma y'iyisome canke y'ihuriro turashiraho ico twokwita iyo declaration canke document ibirimwo ico gitabo kiba kirimwo ivyo dusaba kugira ngo bikunde habeho politike mperekeza canke ingingo mperekeza kugira ngo zoroshe gusumba ivyo kwiyungunganya mu gihugu c'u Burundi. Ibyo rero n'umuhinga bigarutse ku bijanye n'intwaro nziza, ibijanye n'amatagisi n'amakori, ibijanye n'umwanya, impapuro n'amafaranga usanga bisabwa wowe wese gipfuza kugira umutahe cyangwa gutanguza umutahe hano. Ivyo byose byotuma igihugu cuguruka kugira ngo kizanire amahitahe benshi, mbega n'ivyahe bisaba kugira ngo ivyo bikunde. Nivyo rero tugerageza kugarukaho, kandi abavyakira turamaze kubona rimwe ko babishira mu ngiro kandi tukabikengurwa, kandi tukifuza tukabahamagarira yuko bobandanya babishira mu ngiro, kuko ni kimwe muri vyinshi bituma ibihugu biva mu rugezo rurimwo rw'iterambere ukagera mu rundi rugezo rw'iterambere. Umuhinga ati kumbure ivyo gutanga inyigisho, ivyo yise sensibilisation, ati ivyo habwa umwanya muremure ahubwo hoba kuja ku kivi. Mwe mubibona gute? Biravana n'uburyo cyitwa creativity. Murakoze cyane. Nibaza yuko biravana naho yarahagaze kugira ngo avuge kuri ico kintu kijanye no kwigisha koko coba. Nibaza yuko yavuze neza yuko kwigisha ikintu gikomeye gihambaye. Le capital humain yakigarutse ko ni ikintu gihambaye kugira ngo igihugu cyacu cyose gitere imbere. Yerekanye yuko burya iyo ufise abantu bahagaze neza, batahura neza na cyane uruhara rwabo mu iterambere y'igihugu, biroroha cyane yuko na bwa buryo usanga ushira mu bisata bitandukanye bugira akanovera canke bikagira ingaruka nziza mu gihe bigenze gutyo. Ariko arerekana yuko mu gihe naho uburyo bushizwe mu bintu gusumba mu bantu, usanga yuko ntibiheza ngo bizane umusaruro umeze neza. Moreover, the national government's plans for land titling, while well-intended, often conflicted with customary rights. This generated more confusion and conflict, rather than the cooperation that property rights are intended to foster.